Padeko ni cyangwa mwese maringa hose murarizi ryatanguwe mu kwiyumvirwa mu kwezi kwa 5 2016 kwezi kwa 5 hamajaho umwanya wo kwiyumvira amategeko niki tugira inama iduhuza twese yatanguze ishirahamwe itariki 11 z'ukwezi kw'icenda 2016 nyene mu nyuma duca tumaze gushaka assemblée nayo tugira imana baranyizera yandi barongore hanyuma tugira intambuko zo kurondera ikeneye byose yatwiture gushanga ubujeje amashirahamwe ni kwa 31 z'ukwezi kw'icumi 2016 twaronse uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro nk'ishirahamwe ikora mu bundi bwose. Kuva ico gihe twahuye n'ibibazo byinshi turabitsinda, twahuye n'ibikorwa byinshi bimwe turabikora birakunda ibindi ntibyakunda, ariko uno munsi tugeze ku tariki 1 kwezi kwa 10 2023 dufise byinshi twishimira, haba mu bo dukorana inshuti n'abagenzi b'ishamwe ya Padeko bariyongereye, haba ibikorwa tumaze kurangura, hariho amashamwe dukorana, hariho ibyo dukora ubwacu n'ishamwe ya Padeko, hariho amakaminuza dukorana. Twavuga yuko tumaze gushika ku bikorwa by'ukuri, tubona y'amashirahamwe akora mu mpapuro, tubona y'amashirahamwe agendera muri telefone, ahubwo n'amashirahamwe tuvuga yuko turi ku rubuga kugira ngo dufashe gutera itambere ry'igihugu. Mu gisata cy'amagara y'abantu turafite ibisata bitandukanye biciye mu gukorana neza n'ubushanze bw'amagara y'abantu, harimo ibijyanye no gukorana na Sinetes mu wacu kwegeranya amaraso, turakorana n'ikigo programme PNC mu bijyanye no nirondoka ry'amagara meza, aho Padeko n'ishirahamwe Pathfinder International hamwe na Ministère de la Santé Publique toujours hamwe n'ama district tunabishikira abantu bose bakoresha uburyo butandukanye bwo gutandukanya ibyaro biciye mu gukoresha preservatif. Turakorana n'ubushangi bw'amagara y'abantu mu kigo CNRS, aho Padeko yagiye amahirwe mwese mubizi yo kuba mu mashirahamwe abiri aserukira ayandi mashirahamwe yose akora mu système y'amagara y'abantu mu kigega muri ICN, instance de coordination nationale, aho icoordonna ikongera ibijyanye na Fonds mondial nabyo biraba indwara zitatu, harimo na COVID-4, harimo VIH, tuberculose hamwe na paludisme. Izo zose rero nuvuga ni ya travers ya ICN Padeko yagiye amahirwe yo kwizerwa n'andi mashirahamwe yose kugira ngo ashobore guserukira abandi muri ico gisata. Rero tubikesha ukerebutsi bwa mwebwe abanywanyi bwa twese abarongoye ishirahamwe, tukabikesha abapartenere bacu partners batwizera tugakorana ibikorwa kubona ko hameze dukora tubikora kubona ko tubishoboye, makatwizera no mu bindi bigo dushaka kubishobora. Uno munsi rero novuga yuko muri rusangi hariho vyinshi Imana yadukoreye muri iyo myaka 7, hariho vyinshi Imana yakoreye abo muri mwebwe muri Padeko. Hariho batanguye muri Padeko turi abasore, mu nyuma we were married, before we started Padeko we were single, but now we are married, some have children. Hariho abo twatanguranye Padeko badafise ubuzi, uno munsi barafise ubuzi. Hariho twatanguranye Padeko kumbure tutaramenya gutahura gukora n'abandi bantu, ariko ubu turazi gukora n'abandi bantu baduhuye tumarama turi kumwe nabo. Nibaza ko dufite vyinshi no mwana dushimira Imana aho tugeze.